muri make ntitwoza kuvuga yuko hariho imana zibiri, twaba twihenze kuko twege tuvuga imana y'i Burundi. Tuvuze ko dusenga imana y'i Burundi, twe dufata yuko atayindi imana iriho. Abandi ni batombora bagasanga iyo basenga isa niyo dusenga, bazoba bahiriwe. Hanyuma iyo yindi izo zindi nazo muvuga twege nk'abarundi nitweza ngo tuzemere. Rero ico gituma imana y'i Burundi tuyita umwami, yamyitwa umwami. Namwebwe iyo muri korero murasenga, murajya amasengero, muravuga ngo umwami imana, nuvuga mwebwe mu gice bita syncretisme religieux. Nuvuga muvangatiranya ivyo gusenga vya kera n'ivyubu mutabizi kuko mwakuze mutabibwiwe. Naye handi ho nubu mwege muracyasenga imana y'i Burundi, ikibi ni gucisha ngo imana ya Isirayeli. Ico cyonyene nta guhurumbirwa mu bisanzwe. Ibwirirwa shingiro ry'igihugu cy'u Burundi ratekanya yuko abantu umuntu wese afite uburenganzira bwo gusenga uko ashaka. Rero ari hamwe rero twobona ko hari uri karababuza, nico cyo bari icaha. Ivyo guhurumbirwa naho habandwa umuntu abona ica aronderayo. Ariko hariho n'ababandwa bonge bakabandwa mu ijoro bakongera kugenda gusenga hajye mu masengero ku murango. Rero ivyo ntacyo twovuga ngo hariho vyiza canke bibi. Nico gituma nakubwira yuko ntavyo ngo barahurumbira umuntu wese iyagwaye ciye afise ikibazo yivuze yashaka.